Shalom shalom abakunzi ba Shalom TV muraho mumeze neza je nizera ko mukomeye je meze neza vraiment ndaho ndashima namwe gute mwatanga umwaka neza intango z'umwaka je ndavyizera vy'ukuri jewe ni sawa meze neza vraiment merewe neza namshukuru Mungu. Alors izina ni Olivier Irakoze ku bantu tutamenyeranye canke abantu ari ryambere baravyiganiro kenshi tuba turi kumwe turiko turagirana ibiganiro nk'ibi ibiganiro bivuga ku buzima busanzwe ibintu vyo mu buzima bisanzwe bidushikira buri munsi ibintu tubayemwo buri munsi ariko kandi ni kuba kuyaga gusa turabivuganako tukavugana ingene ivyo bintu biriko biraba ikibazo mu bantu ingene biriko biratera ingorane mu buryo bumwe canke ubundi ariko kandi tukarangiza dutoye n'amasolution sivyo voilà nuko no musi rero James ni ikintu nifuje ko tuganira au début de l'année urabona umwaka niwo gitangura turi mu kwezi kwa mbere umuntu ashobora kwibaza ikibazo kimwe sinzi ingene umwaka wawe wagenze wa 2024 kuri bamwe ushobora kuba wagenze nabi abandi ushobora kuba wagenze neza urabizi hari igihe upasa umwaka urwaye hari igihe upasa umwaka ufise uduchallenge tw'amafaranga ni ibintu abantu biruka ku mwanya wose kandi hamwe agafadika ikindi gihe akanka hamwe agakunda ahandi ntakunde. Alors rero hari igihe usanga vy'ukuri umuntu atarangije umwaka neza no mu bindi bihe usanga umuntu yarangije umwaka ameze fresh sana. Voilà alors no musi niyumviriye ni gute tukwiye gutangura umwaka vraiment dufise espoir ko umwaka wa 2025 uzogenda neza. Ni gute umwaka wa 2025 utugenda neza turashobora kuyaga ibindi bintu vyose andi topic menshi urumva mugabo ico kintu niyumvire ko ari nyamukuru. Ni gute uno mwaka wewe uri kuradukurikirana ukugendera neza soit 2024 ashobora kuba yaragenze neza c'est vrai 2025 ashobora kuba yatanguye neza ni vyiza canke 2024 ashobora kuba itanagenze neza mugo ni gute ukwizigira ko i 2025 izogenda neza ariko tuvuga ngo Imana izobikora ngo vyari vyaranditswe ainsi de suite mugabo je nama nibaza ko umuntu yavize uruhara rwiwe aho ibintu Imana ituruka ngo ikore bagenzi hari ibintu Imana ituruka ngo ikore ngo realize mugabo ari wewe uvyikorera sivyo. Alors nagomba ndabutuntu dukeyi twodufasha ibintu vyodufasha kugira ngo umwaka uzogende neza sivyo no mwaka dutanguye tugire intango nziza muga tuzogire n'iherezo ry'umwaka rimeze fresh. Ikintu ca mbere nuko umuntu yicara akivarira umwaka uheze izi ni habitude abantu badafise ko umuntu yicara akivarira urabizi hari igihe umwaka umuza wundi ugahera wundi ukinjira ukamengo nyene ibintu biza birengana bibisi ibindi mugabo burya umuntu akwiye kwicara akivarira umwaka sivyo nico kintu ca mbere numva no gukocinga guherako icara ivariwa umwaka urangiye 2024 yagenze gute kuri wewe sivyo raba ibintu wari warihaye gukora kumbure ibintu wari wagombye gushikako ibintu wari warapanze kimwe bibiri bitatu bine bitanu hanyuma urabe vyagenze gute nibihe bintu washitseko wari warateguwe. Alors iyo umuntu atagize iyi habitude canke umuco mwiza wo kwicara ngo yevariwe ibintu birangiye sivyo umuntu yicara avuga ati mbega umwaka uheze wangendeye gute wagenze neza canke wagenze nabi ibintu vyagenze neza ni ivyaha ibintu vyagenze nabi ni ivyaha hari ibintu ushobora gusanga vyaragenze nabi vyarakuvuyeko n'indi ushobora gusanga vyaragenze nabi mugo uvuga uti kameme hasi uruhara rw'iwanje sivyo. Rero iyo umuntu yicaye akevaliwa akaraba muri bwo nubwo buryo umuntu abagize intango nziza y'undi mwaka kubera ko aba yabonye igicapo c'umwaka urangiye hanyuma iyo umuntu abonye igicapo c'ivyaheze akabona ivyo byose ndiko ndababwira vyagenze neza n'ibitagenze neza vyakunze n'ibitakunze vyamunaniye n'ivyamworoheye iyo umuntu agize ico gicapo bica vyoroha ingene aza afise l'image canke igicapo c'uwundi mwaka yinjiyemo sivyo. Rero bamwe boba batanguye i 2025 uwo mwimenyerezo utawukoze nagomba ukore vy'ukuri wicara ahantu wanalize 2024 ingene yagenze sivyo hanyuma uhejeje kuyanaliza ikintu ca kabiri co gukora no gushiraho ama objectif mashasha intumbero nshasha sivyo. Murabizi hari igihe umuntu atangura umwaka atama gahunda afise kandi umuntu umwe yavuze ati iyo umuntu atagira yaje ntazimira iyo umuntu atagira yaje ntazimira no mugani twebwe abarundi duca iyo umuntu atagira yaje ntashobora kuzimira ni ukuvuga ngo utanguye umwaka ataco wapanze bizogora n'ingene wivari uvuga uti iki vyagenze gutya na gutya sivyo. Rero ni vyiza ko ubaho wagize ama objectif wafishije ama objectif intumbero nyamvuga ati no mwaka target yanje niyo kugura imodoka good
yamuvuga ati target yanje no mwaka hariho ikintu gishasha ngomba kwiga Jean Congereza canke Espanyol par exemple good. Yamuvuga ati no mwaka target je nzo kubaka inzu canke ashobora kuba umuntu afise agaparcelle avuga ati jewe no mwaka nakoze umushinge ntagashoboka. This year negerezwa gukubita umushinge w'inzu. Uravyumva? That's good. Ico ni ikintu ciza. Uravyumva? Ashobora kuba ari uwundi ashobora kuvuga ati jewe hari ikindi kintu nzokwiga gutya na gutya na gutya na gutya. Rero tangura umwaka, uwo mwaka turi mu 2025 kandi ababwiye kare turi muri début, turi muri janvier. Tangura umwaka wafixije ama objectif mashasha. Uvuga ati uno mwaka nk'umu wahura n'umuntu akabaza ati mbwira igicapo ca 2025. Hari abantu atoronka n'ikintu na kimwe akubwira. Hari abantu akubwira ati 1 2 3 4 5. N'undi akubwira ati yo icara makanya gusa. Akudondagura ibintu yashizeho iki na kiriya na kiriya na kiriya na kiriya na kiriya. Alors gira ama objectif manini uvuga uti jewe vraiment uno mwaka nteza kubishikako. Cyo nca kabiri. Inyuma ariko yo kubishiraho amaze gushaka ama objectif niyumvire n'inzira zizogufasha kubishikako. Fati nyamba wapanze ati je nzogura imodoka. Amahera yo modoka azova he? Si ibintu byo mu mutwe gusa nzogura imodoka. Oya, ushaka kugura imodoka ni objectif yawe. Amahera utegura uzogura imodoka azova he? Avyumva. Aho rero ni umuntu akura ivyumviro bikoma akomeye biri strong. For example, umuntu ashobora kuba yahora afite nk'akazi kamwe acavuga ati comme se target yo kugura imodoka canke parcelle ngo mazoce ndondera akazi ka kabiri. Sivyo? Naho ninjiza amahera naya mwo ndaho n'indi source de revenu ishoboka. Reka mpange ni nayo ndashobora kuyikorera ko amahera kinjira. Sivyo? Donc chaque objectif wapanze iyumvire uzoyishikako gute. Nyamba bavuze ko no mwaka ugomba kuvoyager par exemple 2025. Abantu akunda kuvoyager cyangwa avuga ati nta voyager cette année ngomba kuzoja muri Kenya par exemple. Cyangwa ngomba kuzosimbira mu Rwanda ntembere ndamukanye. Iyumvire ifrike zo gushika nayo, inoti zo kujana nayo uzozikura he? Maze kwiyumvira ico kwiyumvira iyo uzokura amafaranga birugurura umutwe wawe. Sinzi ko muvyumva ntibigaruka kwiyumvira gusa. Numva ngo namfixia ama objectif ngo uno mwaka ngo nzoshika kuri iki n'iki. Hari mucurarama ubuzima bandanye kumwe bwahora bugenda. Uyaye. Inyuma yo guheza gupanga ivyo vyumviro bikuru uvuga ati uno mwaka nzoshika kuri ibi nibi. Umuntu acayicara akaraba inzira zo kuzobishikako. Sivyo? Inzira zo kuzobishikako. Ico ni ikintu ca kabiri rero umuntu ashobora no gucagura gose mugabo rekana kigeze ngaha. Waje kwevariwa 2024 umwaka urangiye wabonye ivyakunaniye vyakundiye good. Icara shira ama objectif y'uno mwaka, shahi intumbero ufise uno mwaka. Waje kuzipanga uti nzoshika kuri iki n'iki. Iyumvira inzira zo kugishikako. Kuyoje kwimvira inzira zo gushikako nico zishaze guha ivyo uzokora. Sivyo? Sinzi ko mwavyumvise avec les exemples natanze. Yoje kwimvira inzira zo gushika kuri vya vyumviro nyamukuru niho ucubona ibintu biri clear ushobora gukora. Wapanze je nzoja muri Tanzania, uzoja gute? N'indege. Amahera y'indege uzoyakura he? Uzoja gute n'imodoka? Amahera y'imodoka uzoyakura he? Uca wiga ingene uyarondera. Voilà, ico rero umuntu yocagura cose mugabo reka ndakigeza. Hanyuma akantu ka gatatu nibaza ko ari nyamukuru nako nyene gahambaye gashobora gufasha umuntu yarikara urabona ko tumurango z'umwaka ka setting umwaka neza avuga ati umwaka ndashobora kuwukora neza cyangwa ngomba ko umwaka uzohayisisa kugira ngo mu mpera z'uyu turi mu mpera za 2025 zo celebrate vuga umwaka wagenze neza no kwiga ibintu bishasha nico ca gatatu uravyumva aprena ibintu bishasha ama nouvelle habitude ibintu takoze muri 2024 ibintu takoze muri umwaka uheze uravyumva vyihe nk'ibintu ugomba gushikako donc kwaprena sivyo par exemple donc iyo uvuze ngo nouvelle habitude urabizi hamwe ashobora kuvuga ati je par exemple ndagomba cultive umutwe mugabo sinari umuntu asoma ibitabo je ndagomba kuzana habitude yo gusoma vraiment n'umuntu adasanzwe asoma ibitabo uravyumva ngomba mu habitude yanje shiremo ikintu bita la lecture gusoma ibitabo umuntu acara bati ari ama centre culturel ngaho ari ama centre jeune kanaka nzohora frekanta nkagura bame nkasoma ibitabo canke nkazogura ibitabo gutya na gutya na gutya ari ushobora kuvuga ati ko ngomba gusoma ibitabo ari ushobora kubikora nuhe umuntu akavuga ati nzobisanga en ligne nzobigura canke abajama banje nzi bafite ibitabo biri physique nzobibatira sivyo ico ni ikintu gihambaye vy'ukuri nemze soit la lecture urashobora kutasoma yenkirkemwe mu bintu vya habitude mashasha iga gusoma par exemple hamwe ashobora kuvuga ati je vraiment sanzwe ndimana ndakunda sport sivyo akavuga ati je ngenda ama activité sportive nshobora gushiramwo mu habitude yanje par exemple akavuga ati je vraiment cette année nyaniga natation vraiment umuntu ntagarukire muri ya natation muri douche gusa umuntu akavuga ati jewe ngira n'apprendre la natation sivyo ije mu bintu mu habitude yanje donc ya mission sivyo uravyumva n'ibintu byinshi umuntu ashobora kuvuga ati je vraiment ngomba nshima ga cross uravyumva nzanaga ga sport ko kwiruka par exemple 30 minutes mejeje
natashe nshitse muhira nce ngira agatizi ka 30 minutes nce ngaruka amashaka kuvuga ati jewe ngira ndabana yabonesha muri salle ya gym activité sportive urumva mpamvu ati ngoma nze ndagira aga sport sinzi ko muvyumva donc umuntu agafata ama habitude yo kenkirika mu bintu bishasha ama habitude mashasha yishobora kuba activité sportive ashobora kuba ari gusoma ibitabo ashobora kuba ari ainsi de suite ibintu twishe umuntu ashobora kwiyumvira mugabo umuntu akiyumvira ibintu bishasha ikikamwe mu bintu donc mu bintu yarasanzwe akora ico ni kimwe hanyuma ikindi gisa nikiriko kirashira cyanyuma ikintu bita kuva muri zone de confort kuri abantu kuva muri zone de confort ari umuntu wese ashobora kwicara akabati mbere zone de confort yanje ni ya nukuri ni kintu cyo kwanaliza zone de confort yiwanje ni ya uravyumva hari ibintu umuntu akwiye guhindura bon kuba wabikora ntibari si bibi mugabo ugasanga vy'ukuri hari ibintu biri ngomba kuvuga ati sha anu nganda hasohoke vre par exemple umuntu yivyukira nka 9h un exemple que je donne inje go gutyo uri umuntu yivyukira nka 9h par exemple tous les jours abizi yivyukira 9h urabizi amabitide yawe unwe chai saa 6 saa 5 ainsi de suite hamwe ushobora kuvuga ati sha ibintu kameme aka kumenya ndafinye kumenya ndatese gose ndavuga ati voilà ubu rero ngira nze ndavyuka par exemple 6h du matin canke 5h mvyuke imucayi canke mvyuke ngire meditation mvyuke senge ainsi de suite ngire ibi amazone umwese ashobora kwicara akarondera zone de confort yiwe hanyuma akavuga ati caje ngamve muri zone de confort ni hamwe umuntu avuga ati ubuzima bwanje nganda kubite 360 degrés urabibona akavuga ati iki sha amenga arimo guteta gose vre ibintu ngenda bihindure sivyo umuntu abingwanye mu buzima umuntu abingwanye mu gukora umuntu abingwanye mu kurondera life urumva mu gutravaya ibintu nk'ivyo voilà mu kuva muri zone de confort nuko ikintu canyuma rero ngomba kurangirizako mana ko imisha tayindede gose ikintu ngomba kurangirizako mugabo vraiment kiri pertinent ni ikintu bita kwiyantura n'abagenzi bari beza sivyo kwiyantura n'abagenzi beza iki ni ikintu vraiment kidasanzwe murabizi ku bantu basenga bavuga yuko ingeso mbi zirakorompa les bonnes mœurs sivyo hanyuma kandi biri iravuga muri zaburi menza buri ya mbere iraduhana kutagendana n'abantu babi bacokoranye kutagendana n'abantu b'ingeso mbi uravyumva ku bantu bizera Imana ku bantu bizera Bibiliya alors iyo umuntu afise abagenzi babi mw'abantu ni gake uwo muntu yoshika ku bintu positif ni gake umuntu yoshika ku bintu vyiza namwe yumvira twene ko mu bagenzi bawe ufite abagenzi b'imborego exemple que je donne abagenzi iwabo iyo bari kumwe bayaga icupa iyo bari kumwe bayaga kabare iyo bari kumwe bayaga idozi bayaga ainsi de suite uravyumva nukuvuga mu kanwa kabo umwanya munini n'amacupa n'amarengwe niyo marangaje bavuga bagenzi ni gake abo bantu utokwisanga nawe wabaye kompi nawe batanzogunywa ni gake utokwisanga nawe usigaye watangwa ama tolerance bati kameme sifata izi nzoga ziremereye canke izi zikomeye cyane mugabo agasanzwe akakalileje ainsi de suite siko mbibona tuntu tutesikize nk'utwo kakayoga kalileje akana problème avyumva iyo muri kumwe akubwira ati akame nawe usarisha misi yose nuko amufata ivyo bikinju birebire avyumva kinju n'amazi yino mu Burundi manini ko bantu bako badukurikirana batari kumburenga mu Burundi n'amazi meza manini ya donc aya mazi amaho mineral urumva donc umuntu akubwira ati aho ivyo bizi wa muri kurafata hindura fata kave canke gira gute ugasanga umuntu hari ibintu byinshi atanguye gukora atahora akora kubera ko abagenzi biwe ariko bameze uravyumva twene par exemple ko ufise abagenzi bakunda ibintu by'ubusambanyi sivyo anakunda ibintu by'ubusambanyi iyo bari kumwe bayaga ibintu by'abakobwa gusa ngene yaryamanye na naka ngene na kanaka baryamanye ngene na kanaka gakuye mu ngene si de suite hey my dear ni gake uzosanga iyo spirit itagufashe ni gake uzosanga iyo spirit itagukwirikiye uravyumva iyo ufise abagenzi bakunda ivy'ubusambanyi sha kutwe kuturavye nabuzohereza mu busambanyi nyamba bari kumwe bayaga ivy'abakobwa nyamba bari kumwe bavuga ingene baduganye na naka bakararana nyamba bari kumwe na naka bavuga ingene umukorege wiwe gutya na gutya nyamba iyo bagize amarigara yabo bavugana abakobo ko muri quartier naka ivyo bintu birakuja mu mutwe bikakunyengetera mu mutwe amusanga nawe ivyumviro vyo kusambana vyo kuryama n'abakobwa vyiki avyo bisigaye biri mu mutwe wawe ari yo mihigo sinigera mwumva ingene abagenzi bonona umuntu urumva mugabo kandi iyo ufise abagenzi bavuga ivyiza sivyo par exemple ufise abagenzi babakombata mu gukora abantu biruka n'inoti par exemple abantu bakora amafaranga abantu bagira iki idea ni gako uzosanga nawe udahereje hiyo
ufise abagenzi bavuga akazi, ufise abagenzi bavuga akazi, bavuga gukora, bavuga kwiruka inyuma y'ifaranga, nawe uzogerukako ni ngombwa. Ufise abagenzi bavuga ingene bazinduka, uravyumva mu gatondo, ingene batunganya umunsi wabo neza, ingene bapanga akazi kabo neza, lazima nawe uzomera gutyo. Ufise abagenzi bakunda gusenga, kubwira ingene yagiye kw'isengero, ingene bariko bategura igikorane, urumva kubwira ingene amaze imisi muri 21 jours yisonzesheje, ingene afise 3 jours zo gusenga, ingene hari ikintu mu muryango ariko arasengera, ahubwo ingene arasengera igihugu, ingene akereka Imana igihugu, ingene arasengera famiye yabo kugira ngo abantu bakizwe, abavukana bakizwe, ahubwo ingene ariko yegurira Imana kugira ngo ubuzima bwiwe bube ubuzima bugorokeye Imana, akakubwira ingene ariko asenga Imana kugira ngo vy'ukuri aho umuntu agenda muri obeissance. Mon frère, ufise abagenzi nkabo wisanga nawe ukunda Imana, wisanga nawe ukunda gusenga. Ufise umugenzi imisi wavuga ati navuye ku kazi nca kw'isengero, navuye ku kazi nca mu ikorane, navuye ku kazi nca muri flat, muri fraternité, navuye ku kazi nca muri home group, navuye ku kazi nca ainsi de suite, sinzi amaterme mukoresha iwanyu, mugabo navuye mu kazi nca muri serire ainsi de suite. Nawe uratangura nawe kwibuka ko wamuva ku kazi uca mu kabare, amuca mu kazi uva muja mu bakobwa, hagiye bitangura gutravaya ukavuga ati finalement abandi bantu bafise ubuzima nk'ubwiwanje, s'entourer de bonnes personnes. Uravyumva, iki ni ikintu bivuye ku nyamukuru. Alors analyse, gira evaluation, uraba abagenzi bafise 2024, hamwe usanga atari abagenzi beza, bahindure vraiment. Uno mwaka wa 2025 gira abagenzi ba vrai, gira abagenzi b'ukuri, hanyuma uno mwaka uwutangure ufise abagenzi ba vrai, ufise abagenzi beza, ufise abagenzi bakubwira ingene bakorera amafaranga, ufise abagenzi bakubwira ingene bakora cane, ufise abagenzi muyaga ingene muzinduka mukora, ufise abagenzi bakubwira ingene usumusiyona hariya, ufise abagenzi bakubwira ingene rondera ibiraka vy'akazi ugakora, ufise abagenzi bakubwira ainsi de suite, ainsi de suite. Sivyo? Voilà. Nuko numva nogarukiriza ngaho, muga turiko turavuga ibintu bishasha vyo kwiga, umuntu ashobora kutirimita mu bitabo gusa kugira niko ndabivuga, hariho internet. Umuntu ashobora kuvuga ati jewe vraiment ngirangire habitude yo kugira amatito, kuja kuri amatito na apprendre de nouvelles connaissances ainsi de suite. Hanyuma umuntu akiga ibintu bishasha. Gutyo umuntu akagira espoir ko 2025 no mwaka wa 2025 uzogenda neza. Alors ugerageze rero ushiye mu ngiro utwo tuntu tune navuze hafi dutanu, udushire mu ngiro umwaka wawe uzogenda neza. Aho ni lazima vy'ukuri. Evaluate umwaka urangiye, urabe vyakugoye, urabe bitakugoye, urabe vyakumereye neza, urabe bitakumereye neza, aho iza ama point fort na point faible uvyanalyze. Hanyuma ucu fixe ibintu bishasha uno mwaka wa 2025. Fixe ibintu bishasha, hanyuma ufixe n'ingene uzobishikako, ama objectif, ama grand rêve. Uravyumva, ufixe n'ingene uzoyashikako, n'ingene uzobishikako. Hanyuma niba ufixe ingene uzobishikako, bizokwereka ama activité à faire canke ibintu kanaka biri clé gukora. Sivyo? Ikindi kintu twavuze ni ikintu co kugira ama habitude mashasha mu buzima bwawe. Nyamba ari lecture, sivyo? Nyamba ari kuvuga ati jewe ubu hariho 1 heure par jour canke 2 heures nzoja kuri internet naho amatito, naprendre ibintu bishasha, sivyo? Nyamba ari amalangue mashasha, nyamba ari lecture, nyamba ari activité sportive, c'est pas moi, ikintu kanaka. Uravyumva, ibintu kanaka vraiment bizima bifadika. Uravyumva, ikindi kintu twavuze ni kuva muri zone de confort. Twagisiguye naco nyene. Umuntu afise zone de confort yiwe icaro yirondera. Hanyuma uti vraiment ngira nsohoke hano hantu. Icanyuma gira abagenzi beza. Nyamba ufise abagenzi muyaga amacupa, muyaga amarengwe, muyaga ingene mwaborewe. Uravyumva, muyaga amacupa umaze kumara ati ara je nanyoye bunani kweri no weekend, babu je nanyoye standatu, ibintu nk'ivyo. Uravyumva, amakuru nonsense, amakuru adafise ibintu avuga vraiment. Uravyumva, taco suganiriza abantu gifadika kiri palpable. Uravyumva. Donc ufise abagenzi nk'abo bahindura vy'ukuri, ufise abagenzi bakuyagira vy'abakobwa ingene basambanye, ingene bagize iki, abagenzi nk'abo bahindure. Cyangwa ufise abagenzi b'abasuma, abantu bari malhonnête akubwira ingene yahenze naka mu ginoti, ingene yahenze naka mugabo inoti abaziriye, ingene akamutije ikintu baragipuncije. Uravyumva, cambura ko yagitaye yakiriye yakigurisha ainsi de suite, ibintu nk'ivyo. Ufise abagenzi nk'abo bahindure ko sibo, kuko ejo uzokutangura kwa prendre ibintu nk'ivyo. Abagenzi babi, ufise abagenzi b'abandi uzomubandi ni lazima. Ufise umugenzi w'umubesha akunda guswaganya, sintu vy'ubuswahili, basha muzoba abagenzi ukwezi kumwe amezi abiri nawe uzotanga, usanga wamaze kuba umuntu w'umuswaganya. Hanyuma usanga bataye icizere mu bantu kandi n'ibintu bibi. Ariko mwiyantuwe n'abantu beza setani, abantu beza b'abakozi, abantu beza bashaka amafaranga, abantu beza bakubwira imigambi, bakubwira amaprojet, bakubwira ingene bariko barubaka ibintu bidasanzwe. Voilà, kanyuma ko guhereza ko ivyo bintu vyose udasenga, ivyo bintu vyose utavyeretse Imana n'imizingi n'amazi, sivyo? Abantu bose afite ivyo yizera, abantu muko muriko dukurikirana, ariko nibaza ko umushinga w'ibintu vyose ni Imana vy'ukuri. Uravyumva?
ushobora gupanga ama projet ukayandika ukayatondeka ukagira iki ainsi de suite ukatondeka ibintu neza good ni vyiza mugabo kameme menya ko hariho hari umuntu sigeze kuvuga bana kuvuga Imana createur bacavuga ngo hariho ngo l'ordonnateur de tout sivyo menya ko hari umuntu atondeka ibintu mw'abantu menya ko hari umuntu atondeka ibintu menya ko hari umuntu upanga ibintu mugabo ari we yashira covid rero kugira ama projet kuyandika gupanga ibintu ni neza mugabo hariho Imana mw'abantu abantu bafuse Imana mu gahunda yabo mu buzima bagaterera hariya hirya c'est pas bien ibyo bintu byose vyereka Imana gira ibihe vyo gusenga gira ibihe vyo kwegeza Imana uyereke tes projets kandi Imana izozi blessing. Voilà nuko que Dieu vous bénisse Imana ibahezagire ugire like kuri kino kiganiro cacu hanyuma ugisangize n'abandi ugishe ku mastati kugira ngo amakonseil nkaya adufashe tutangura umwaka tumeze neza kandi twese ko umwaka uzogenda good ciao thank you.